Nk'umuntu atazi Rotary, Rotary ni umuryango canke une organisation ibaho ku isi yose yatanguye en 1905 le 23 février précisément muri Amerika. Ni umuntu gusa arangwa nako gatima ko gufasha atacurindiriye en retour. We have 4 clubs which were the youngest clubs in Burundi at that time. There's a Rotary Club of Bujumbura Umuco, where he comes from. Rotary Club of Bujumbura Great Lakes, where he comes from. There's a Rotary Club of Bujumbura in Hore and the Rotary Club of Bujumbura in Nyange. They were the 4 youngest clubs in Burundi at that time. Salut guys, muraho murakomeye. J'espère yuko meze neza, muguwe neza. Mushimana uko natudushimana muri BI ni Gloria Munezero kuri micro. Nkaba sinigana nitrandije nyene no musitwahinduye ntituri no muri studio ndikuwe n'abantu. No musi je nzoguma ngenda we 2024 na namwe ntazoshika. Umusi ngeze muri Rotary. Ngomba mikaza abantu bo muri Rotary Club baturamutse bidondore abakunzi ba BITV n'abantu babakunda hanyuma tuganire. Murakoze abo muri BITV, murakoze Gloria kutwakira. Je nitwa Happy Ntwari, ndo muri Rotary yaje kutugundira twari turi mu bikorwa nkuko yavyivugiye, ariko turabishima natwe kugira abantu batwegere baza kumenya ibyo Rotary ikora. Mu buzima busanzwe ndi muri profession libérale konovuga. Ikirundi Sionda kabiri, Icyongereza press 1. So my name is Bogere Michael. I'm a Rotarian and I'm happy to be here. Okay, thank you. Nitwa Tangini Washigwa, ndi mu membre muri Rotary Club Bujumbura Umuco. Naje ndagiye cyane kubandinga hamwe nawe. Merci beaucoup kuba mwanyemereye ko bikiganiro hama murashobora kwiyumvira igituma nahisemo ko dushobora kuganira n'abantu bo muri Rotary. Rapapa sinarabonye mwarabibonye sinze abantu mukurikirana ku mbuga barakoze projet baragenda gutanga ibintu muri Prince Regent, hama ndavuga papa tutoshobora kuganira nabo kwereke tutomenya Rotary abantu batayizi ingene vyagenze le projet yavuye, hama mpitamo kuza kubarondera kugira ngo dushobore gukorana ikiganiro. Ndi kumwe rero n'uyirongoye nga mu Burundi, nashaka ndamubaze nk'umuntu atazi Rotary niki? Ego, nk'umuntu atazi Rotary, Rotary ni umuryango canke une organisation ibaho ku isi yose yatanguye en 1905 le 23 février précisément muri Amerika. Itangurana n'abantu bane bagiye hamwe nk'uko twicahanye turi bane nyene biyumvira ikintu bokora bagikorera hamwe, bose bari mu secteur atandukanye, hari aba commerçant, harimo aba avocat, harimo aba ingénieur. Biyumvira bati ikintu dushobora gukorera hamwe muga tugihereza la communauté itwegereye. Niho n'ikivugo nyamukuru ca Rotary cyabaye cyo gufasha. Rero uvuze uti ndongoye Rotary mu Burundi naho nyene ni nk'utabimenyereye. Rotary mu Burundi sindayirongo yahugiro irimwo ama club atandukanye agera kuri 19. Donc Rotary ni imwe mugabo irimwo ama club atandukanye. Ego. Rotary ni imwe ku isi yose. Irimwo ama club atandukanye agera ku bihumbi 40. Muri izo bihumbi 40 ama club ibihumbi 40, 40,000 clubs environ dans le monde. Mu Burundi dufisemwo 19 clubs. Donc niho ngira kumbe no bitandukanya muri zo 19 harimo iz'imiyabaga 18 30 35 ans ni abo nabo muri Rotary ni ama club 8 na 11 rero zirimo ama club y'abatama nk'aba. Wewe urongoye iyihe muri izo? Je ni kumwe kwa délégué général w'ishuri. Je ndi nka coordinateur canke userukira ama club yose. Mu kuntu itunganije icyo ntavuze nuko au niveau y'ama région hari icyo bise ama district. District Rotary uko iriho ku isi ifite ama district amajana 5 arenga ko gato.
Uburundi rero buri muri district 91-50 imwe muri izo zose ihurikiyemo ibihugu 10 ibihugu 10 byo muri Afrique Centrale igituma rero baca muri ivyo gene bitunganije baba bashaka umuntu wese arugira ijisho abone ivyo ari byo district twagwa n'uwo twita gouverneur no munsi udu twarari muri Chad mu mwaka weze yari umurundi ivyo bihugu 10 rero yaradesinye ijisho giwe mu gihugu cyose Jerendi ijisho giwo mu ijisho rya gouverneur wa district y'igihugu 10. Okay, none ni ryari Rotary yatangwe ngaha mu Burundi? Rotary yatangwe mu Burundi ryari? Le Rotary yinjiye mu Burundi rya mbere en 1956. Yavutse ku ishami rya Rotary ryari Buvira ryari Bukavu niryo ryaje kuvyara ishami rya mbere mu Burundi en 1956. Nta murundi numwe yari muri ico gihe ca Rotary. Nta na independence twari bwaronka. Muri ico gihe ca 1956 abarundi ba mbere bagiye gutangwa kuza barinjira mu mpera za 1990 kubandanya naho yaciye agwiye 1990 mu mpera za 1989 début 90 début 90 pas mu mpera. None byari byoroshe kujamwo uri Murundi donc ni bande bemerewe kwinjira muri Rotary bimeze gute kugira ngo umuntu ashobore kuja muri Rotary wavuze ko ari umugwi wo gufashanya ni bande bemerewe kuja muri Rotary ko wumvise ko ari umugwi watangujwe n'abazungu no kuvuga yuko atari abantu bose baba bemerewe byaraba bande canke ubunye biraba bande urumva ikintu cyose kijana nibihe ni nkizi impuzu twambaye nazo nibaza ko zitatangwa kwambara mu Nyafrika ari afso zatanguriye niyo Rotary rero icimbiro cahereye ku bantu bari hirya batengira bafise une vision niko novuga sukuva biba bigoye kuko umuntu wese ashaka kwinjira muri Rotary nawe Glory ashaka kwinjira muri Rotary kandi turaguhaye ikaze nibaza ko duheze iyi mission ikiganiro tumwinjiza muri Rotary nawe nyine umuntu wese ashaka kwinjira muri Rotary ni umuntu gusa arangwa nako gatima ko gufasha atacurindiriye aho tu ndazanda bicanga byose numvise rero uzavuga icongereza mu garage sans attendre quoi que ce soit en retour la devise ni servir d'abord gufasha imbere y'ibintu byose atana kimwe biteza uwo mutima ufise deje bashaka kwinjira. Okay, none nari projet donc dufase nk'akarorero nka projet twabonye yakozwe récemment ni projet itwara uburyo bwinshi cyane romba antuka uri kuravuga uti ni gufasha atakintu na kimwe biteze en retour nuko biba bisaba amafaranga atari make yabaraza kubitubwira bari muri projet mugabo uburyo buca buvahe bica bigenda gute ama financement bigenda gute? Alors je mpere akarorero gasanzwe tuzi mu mico y'abarundi turinjiye tugiye mu kabare twashitse nahasanze mbere mwe mwamaze gukomanda brochette mwese mu mwanya zanyu zishitse hari akantu abarundi bakunda kugira ati akirabura kura kwimwe ndagukopesheje ndakura kwimwe iwawe ndakura kwimwe kwa Michael ndakura kwimwe kwa Tangi usigaranye nka zine canke zitatu nyene nayo nariye nka zitatu ariko urumva yuko utahaze kwera bakwiye ko akanyama kamwe kagiye wanje Michael yokumva ko atahaze kwera ari akanyama kamwe kavuye ko icyo yarayishenereye yakironse ahubwo aro nundi rero atari bwa komanda ari jewe ngiye naye ndiye igipande cy'ibrochette cyangwa nka yose ahubwo waje nko buri imwe kuri twese amfuta buriye kuri na Rotary rero ni muri iyo ntumbero ntaco ndindiriye aho tu mu gufasha abo nkoze mu mikoro yanje muri bike nashoboye kuronka nabonye ko nshobora kumanyurira ko uyundi muntu ako kamanyu ndagateranije nako atanze nako Michael yatanze usanga ari ikiroro c'umuceri aho nanze akarorero ya muntu agiye gufasha nka oferina cyangwa agiye gufasha abantu bari mu bitaro mu bintu bito bito ariko rero kuntu Rotary itunganijwe irafise ikintu cyitwa fondation ni nk'ikigega yashize ahonye Rotary si mu Burundi gusa urumva ko ari kwisi yose icyo kigega rero nico nk'ibihugu twe tuba dufise amabezo menshi muri societe turategura umugambi tukimvira projet ukayibahereza
ukagenda ubabwira uti nanone mu Burundi aho tubaye hari ibitaro naho byifashe hari ibintu bibuze. Nivyo rero umva abo bantu bagiye imbere yacu barahabona baravuga ati ego harakorofye ariko hari bibuze. Reka tugenda kuri projet ndagaruka kubaza ibindi bibazo hanyuma. Michael, urashobora kuvuga mu Kirundi? Sinzi mugabo ndashobora kugerageza ariko ndikomfortable mu Cyongereza. Abantu batwumviriza cyane n'abarundi urumva ni twavuga mu Cyongereza bihava bitucanga. Muzobasigurira muzohindure ururimi kugira ngo mwiyumvire gukora projet. Donc tutaza kukubaza ntaco bikunaniye kuvuga mu Kirundi uravuga mu Cyongereza araza kugerageza abasigurire tanki we mwari kumwe muri projet. Kugira mwiyumvire gukora projet yo muri Prince Regent byavuye kuki mwaravyiki? Mbabarira mvuge mu Cyongereza. Like Adeja said, Rotary is about helping. We use the small resources that we all have to put together and we help. So every year, Rotary has what we call a Rotary year. The Rotary year starts in 1st July to the 30th of June of the year. So in every year, we have a club leader who is a president. Now, and every Rotary year, there's a different theme for the year. So in 2021, we have 4 clubs, which were the youngest clubs in Burundi at that time. There's a Rotary Club of Bujumbura Umucho, where he comes from. Rotary Club of Bujumbura Great Lakes, where he comes from. There's a Rotary Club of Bujumbura in Hore, and the Rotary Club of Bujumbura in Nyange. They were the 4 youngest clubs in Burundi at that time. So we, as the presidents of the club, I was the president of at that time, he was a president, and there are 2 other friends who are not here. We thought about doing a project. In that particular time, that year, the theme of Rotary was serve to change lives. Give service so that you can change lives. So we as presidents, we thought, what can we do together as 4 clubs, 4 youngest clubs in Burundi, to serve and change lives of our people? What project can we do? Because in Rotary you have to do something to help someone. So we thought about a project that would benefit a bigger group of people. And then when we did our survey around, we thought that we need to go somewhere. Maybe what I can talk about is that in Rotary, just like we say we have a theme, we have 7, what call them 7 axes in which we operate, in which we do our projects. We have mother and child health, we have water and sanitation, we have environment, we have peace and reconciliation, we have education, we have economic empowerment, and another one I think I skipped it. Environment. So in those, when you want to do a project, we incline ourselves to those. Exactly. So now, what we wanted to do was, I think because the decision was affected by one of the ladies in the group, we said we have to do mother and child, something in line with the mother and child health. So we went to Prince Regent Hospital to find out how we can help them. And we wanted to incline our assistance, our help, our project to the mother and child. So we went to the maternity wing to find out, do they need anything? What do they need? How can we help? So when we went to the hospital, we found out that the living conditions of fresh mothers was not really good. So we said, okay, now this is where we're going to do our project. We went, and the proceedings, as I think he better explains in Kirundi for our people to understand, but that is the orientation of the project. Okay. The project was inclined to serve, to change lives. And then we said, we shall help our mothers, fresh mothers, to do better. Urumva uyu mwaka donc mwahisemo gukorera muri vya maternité nanoze tangura shaka kubasigurira gatoya abatashaka kubitaho mu majambo make ngerageze gusubiramo nkuko yavuze ati umwaka muri Rotary utangura le 1er juillet ugahera le 30 juin z'uyundi mwaka uko umwaka uheze baratora umu leader canke umu dirigeant canke umu president wa club. Rero muri 2021-2022 twari les présidents jewe Michael n'abandi babiri bama club ane ariyo ya nyuma yari aheruka kuba créé mu Burundi.
twagiye hamwe iyo theme y'uwo mwaka yari serve to change lives servir pour changer des vies canke gukorera abandi kugira uhindure ubuzima bw'abantu twaricaye turavuga tuti reka tugire ikintu cohindura ubuzima bw'abantu hama nkuko yavuze umwe muri twebwe yaravuze ati jewe kuko je ndi umudamu je no wafasha guhitamwo aho ubuzima butangurira ati tugende turabe muri ayo ma axe ndwi l'axe il concerne maman changer les vies de maman là où la vie commence donc umwana kivuka rero muri ayo ma axe nkuko yari yavuze hari ma axe menshi ariko twahitisemo ya santé mère enfant turavuga ati reka tugende turabe aho twofasha dusanga Prince Regent Charles niyo ifise yakira abantu benshi mwarabanje muragenda murabaza mu yandi ma hospital atandukanye muraraba aho byoba bimeze nabi gusumba ahandi umva twatanguye tukarama axe dufise indwi twokorera kuyahe donc harimo environnement pour renforcer la paix harimo santé mère enfant hariho water and sanitation donc eau et assainissement hariho développement communautaire ni na environnement ni bazako peace and reconciliation et le renforcement de la paix hariho ibintu vy'amapubelle duhora tubona environnement yani projet yakoze club yanje yitwa umuco hamwe na club yitwa Kigobe 2012 umva ni imwe muri ayo n'ama projet amwe araba imwe muri ayo ma axe umva ko ngaho hari ibintu vya environnement n'ivyo guteza imbere isuku mu gisagara education nayo muca mukorera muri ibi mwakoze turatanga nk'ama bon pupitre ku mashuri akeneye hariyo amashuri menshi n'ubu unye haciye une semaine duhejeje gukora une autre action aho twatanze intebe zishika 50 donc mukora hehe naho ni kuri école fondamentale Nyabiyogwa twabahaye intebe 50 bari bafise classe baheruka kubaka tuca tuza tugafasha kwekipa izo classe zibiri donc ni 25 hamwe n'intebe n'imeza y'umwigisha n'intebe yiwe jene bari ikintu ciza cane gose tugarutse rero kuri ibyo kuri Prince Regent byagenze gute none le projet iciyumvire nk'iyo cagiye kiratera imbere yari gucagura axe imwe duhitamwo nk'uko wabibonye yuko hariho education hariho n'andi ma axe mu gatovu ati mère enfant ca turavuga ati ubuzima butangurira hehe butangurira kuri naissance tworaba hôpital imwe turaco dufasha amasaha ya mbere y'umwana turagenda turama hôpital menshi mugabo Prince Regent Charles niyo ya mbere nininya yakira n'abantu benshi bafite ama complication hagati mu gihugu uburyo buciriritse kandi murazi yuko mu ngingo za leta abagore bavyara ku buntu kandi ko ari hôpital ya mbere nininya niyo ya mbere inakira n'abantu bagira ico bita mu gifaransa ama complication bafise bagize ingorane mu kwibaruka canke bakicibungenzi bakavuga ati tuzokenera kumubaga arico bita césarienne rero twagiye turaraba hariyo ama salle commune hariyo ama salle ane hariyo imwe ya urgence hariho imwe ya salle des opérés iyo bita salle de repos umudamu baje kumubaga aho aja akaruhukira hama hariyo na salle zibiri z'abadamu bagize césarienne rero izo rero twagiye turavuga ati twofasha iki turakorana n'ubuyobozi bwa hôpital batubwira bati nimurabe ico mushoboye kudufasha twe turakira ico mushoboye kudufasha cyose twe natwe ku ruhande rwacu tugenda tukagerageza tukegeranya uburyo aho dushoboye kuko uburyo ntibwavuye kuri twebwe gusa nk'ubu kuri iyi projet twagize ni club Rotary zine zatanguje projet ariko sizo zayihereje ni club zine z'i Burundi hariyo club za Rotary zine club zitandatu za Rotaract yagusiguriye différence entre Rotary na Rotaract hariho n'andi ma district kujya kubwiye ngene bigabuye hariyo district yo muri Nigeria 9110 hariyo ni ya 5340 yo muri Etats-Unis nibo bafashanya bakavuga bati okay twebwe ko mufise iyo projet mwari gushobora kuyikora n'ubwo buryo bukeye mufise ariko reka dufashanye turungike uburyo
mwebwe namwe mushikane ico kintu mwiyemeje. Mwatubwiye ama block mwakoze mugabo ntimwigeze mutubwira ibindi mwoba mwanatanze ho batanzwe ki muri iyo projet mero gukora muri Prince Regent. Okay, the project was about, like I said, it was supposed to better the services at the hospital for the mothers, the fresh mothers, the new mothers. So at the hospital we considered 4 maternity blocks which were in a not so much good state. So we wanted to renovate those blocks, change the tile painting, the ceilings, the toilets, the bathrooms, and to reduce on the infection, the possibilities of infection of the new mothers. Many of them have cesareans, and also to better the living conditions. They have old beds and things like that. So the project was to renovate 4 blocks, reinstall toilets, bathrooms, do the painting, repairs everywhere, and then because the new blocks, we had to put in new beds. We wanted to put in new beds and mattresses. So we donated, we renovated the blocks. We donated 100 beds and mattresses. And then, because of the sensitivity of the mothers, we wanted to donate blood pressure monitors on tensiometry. So we did a renovation. We donated 100 beds, 100 mattresses, and 100 blood pressure monitors. Nk'uko abivuze, projet yari constitué en 2 étapes. Hariho gusubiramo ayo mablock ane nk'uko nanababwiye, gusubiramo irangi, gusubiramo guhera hasi gushika ku ibati, éclairage, gusubiramo ama toilette, turasubiramo revêtement yo hasi kugira tugerageze gufasha mu kongereza service yo kwakira abavyeyi baje kwibaruka. Hanyuma harimwo na ariko mwakoreye cyane ku ba césarienne. Les 4 blocs hariho iyindi salle commune y'abagize bibarutse neza par voie normale, ariko twabonye ahakenewe cyane, ahakenewe gusubiramo les toilettes, ahakenewe ko umuvyeyi ajyama ukenera cyane kujyama muri position imeze neza ni wagize césarienne. Hama ibitanda 100 hamwe n'amamatela, turasubiramo les toilettes, turasubiramo irangi, turasubiramo isolation, donc kusubiramo amadirisha imibu ntiyinjire ngije umwana nshaka umuvyeyi. Hanyuma hagati impande yaho hariho na volet ya formation. Volet ya kabiri ariyo ya formation, haraba formation y'aba staff, kubibutsa ni kusubiramwo kuba infirmier bashasha n'abaforoma, kubibutsa kuvyerekeye ama infection n'izindi ngwara zifata abagore bibungenze canke baje kuvyara n'abana batoyi mu myaka misi bamaze imisi. Hanyuma iruhande yaho hariho formation ya staff y'abakozi ba hospital, ariko twarace dutanga ama television agenda araprojeta ama clip ya ministère ya santé ajanye n'ivyo vyo kwikingira ingwara atari izo z'abavyeyi bibungenze gusa, mugani izindi ngwara zose. Ama ingwara ni nyinshi nkuko mubizi, kandi yuko tutari kuca dufata ati reka tuze turaforma umugore wese aje kwibaruka. Byiza nuko haguma hari nuko mwoguma muvyerekana mu imana ico bita formation continue. Donc umuntu wese aje n'uje kumusuhuza n'uje kumusanga azara atahe amenye ni muri salle zitatu kiretse muri salle ya urgence. Ko muri izo salle zine harimo salle ya urgence naho murumva yuko abari indembe nta mwanya wo kuraba televiziyo woronka muri urgence. Ego hamwe rero n'ama tensiometre 100 nyene, kuvuga ko ku gitanda ico cyose hazogenda haraba ego chaque gitanda kimwe kizagira ce tensiometre kugira dufashe kuri surveillance y'umama avuye muri salle ya operation ya césarienne, bashobore gucungera tension n'ibindi biba bikenewe gucungera kuma sidi muganga. Urumva yuko
urumva yuko amaterme technique ntayazi mugabo gucunga tension gucunga yuko umugwayi ameze neza kandi yuko ariko arakira neza kugira umuntu amuri kure donc muhitamo gukora projet imwe bon nk'iyo projet ibitwara uburyo bunini mukora imwe mu mwaka hama canke Oh yeah, you can do more than one project. Mugabe, it depends on the availability of funds, but you can do more than 10 projects. Mukuyisaba namunciriyemo mukuyisaba hariho fondation ya Rotary ko yavuze ni nk'ikigega ca Rotary niho tugenda twavuga tuti turase un projet iyi projet turashaka mu débloquer amahera singurane twadusavye ni turasaba titi twebwe mu bandi benshi projet hanyuma babonye yuko iri ikenewe yuko mu gaca bayigira nkuko yavuze yuko ica mbere mu byo dukora ari cyo kinaturanga ari gufasha si twebwe gusa dusaba ikigega ca Rotary au niveau mondial même avant même le niveau mondial no mu Burundi na club asanzwe arimwo yitwa umuco cyane club Michael asanzwe arimwo yitwa Great Lakes irashobora kurealiza plusieurs projets dans une même année gusa ngira bashatse kuvuga ati ikimbiro kirashobora guhera nko ku murongozi w'iyo club akarobanza akakimirisa kikaba muri uwo mwaka wiyo cyangwa ikaba no kwanza no ku mwaka w'abakuzokurikira yego nk'ibi deja igikorwa cagiye guhera barahejeje umwaka wabo haheze imyaka 2 batagitwara n'izo club bahitanga umva kera icyumviro ni kimwe mugabo uba yatanguye ico gikorwa iyo projet niwe aguma ari araherekeza mugabo araherekeza hama projet nishaka kubimwe ziba nyinshi ahubwo gusa umwanya wo kuzirondera ngira niwo havukera kuko ibikenewe nkuko yavuze ati baragize dans ya bon pipite yibagiye kuvuga ko mu mwaka weze bari babikoze naho nyene babikoze mu mahanga hari indi club yino yazitanze mu Kinama Mwenga hari indi club umenga ni gwaye nyene yatanze muri Rirare muri Muhanga ama bon pipite nyene hari indi projet ijanye na n'ikindi kigo kiri Gitega mu Mutwenzi ziri en cours donc ziguma ziza mu kuvyiyumvira biva muri mwebwe nyene canke harashobora kuza umuntu akabaproposa akabasaba nk'ubufasha hanyuma mugahitamo mukavuga muti uyu muntu donc pa kuvuga ngo n'umuntu umwe personnel mugabo nk'ubu nk'akarorero bakavuga bati twege mu ntara tubayemwo ibintu bimeze nabi gutya muri ubu buryo hanyuma mugahitamo kubafasha nk'abo baruguru mu vyiyumvira gute nkuko bavyumvise urumva harabanza hakaba sondage rero iyo ugize imana iyo information uko ikuza ko kose ari wagiye kwirondera canke gushikira urashobora uraraba yuko ijanye na yama axe indwi ajanye n'indi migambi mwakumuraga ntibave muremegwa non plus mu kwiga iyo projet murayo ko bigiye mu ntumbero y'ivyo mugira naho nyene simava sanga nagiye kuvuga mu ntara ndimwo muri village ndimwo kugira ni kwegere ko canke ishuri mfisemo imitahe hari umurotare abikorera abandi nta nuja kugira ngo ariko arahayariza iyo projet ngo bari waje kurivra ivyo bitanda niko ngira tabishitse ku bitanda barabitanze simava nja kubaza ivyo bitanda nishorere mu kubikora nishorere ni hisoko cyane ni hisoko ryo kuvyubaka ni cyane aho inkuru ivuye hose yico bagikenewe tukaraba ko uburyo n'umwanya wo kwiga iyo projet ishoboka haba murakajara kudodora muri bwa buryo bwose bushoboka izo fondation ico kigega ca Rotary tukaraba ko bishoboka yuko batwakira okay nibaza ko abariko baratwumviriza murumva yuko ari igikorwa ciza kandi cyane bakora mugabo ikintu unca niyumvira none namwe mwungukiki genre qu'est-ce que vous gagnez ni giki mwunguka kuko urumva ni ibintu umuntu ashiramwo ego irevre gufasha donc turamenyereye abantu bafasha mu bintu by'ama église gati ego biratandukanye abandi baragira nte mwebwe mwungukiki muri Rotary mwungukiki. Can I answer that one? Yes. When you do charity, the best reward that you can have is the smile you see on that person. It is the best reward. When you help someone. Michael avuze ati wewe yukoze ikintu ca charité la meilleure chose agashimwe kambere aronka ni
agatwengo cyangwa umunezero asomye mu maso yiwe abihaye abifashije. It's the best reward. Wabivuze neza So- no mu masengero hariho n'indi mihari uribaza uti none watanze uwo mwanya kugira uganyike nuko onye banda. So there's nothing more than that. Donc rien que ça. That is the satisfaction that you get. Okay. Bon, ni byiza cyane gose. Hama mwatubwiye yuko mugenda harimo ama club agenda aravuka muri mwebwe nyene. Kugira ngo muhitemwe yuko havuka indi club muri Rotary. Haba habaye iki? Harabwiki. Ni cyane bijanye no kungena umuntu abashaka ku no administration, gestion y'abantu benshi na gestion y'utuwi duto usanga cyoroshe iyo ufise iyo ukoresheje imigwi mito yaba Rotary ukwiri ku isi yose irimo abantu imiliyoni n'amajana 4 tuteza guhura umunsi umwe kugira tuvugane mugambi iyo nama ntiyo fibaye tuva mu mihingo yose mu makontina yose mu bihugu byose byo ku isi ni nko nga mu Burundi abarotariye n'abarotaraxia tubashize hamwe turaba amajana 550 barenga haza haravuka osi tuvuye kuri ico cha administration na gestion y'abantu iza ziravuka izindi migwi kubera osi icyimviro c'umugwi uri mu ba Michael siyo cyimviro kiri mu mugwi wo kwa batangi tuvuze batangi si wari itwara kandi ndabisubiyemo haheze imyaka 2 atagitwara atabazwi iyo club ariko no mu mambe bien sûr ayikunda abo bari kumurumva bafite ingene bavyimvira naho gatera icyimviro gasicyo kimwe n'abandi mu club je naho umva nitwa ko délégué général ndi mu yindi club yitwa Kigobe ko twiyumvira siko abo bandi bimvira nakuvuga ko jewe nje muri club muri Rotary nitorera club njamwe cyane muri we mu nshiramo uritorera no munsi wo Glory vuze uti Rotary naronse umuhamagaro ndumva ashaka kuyinjiramo urabanza ukiyumvira uti okay ndayizi kwera nde ndashaka ushaka kubiyizi kwera Michael ushaka kubiyizi kwera tangi Rotary kabasinje kwa ba Michael tugani Michael bavuga icyongereza gusa by the way club ni club anglophone yo particularité yayo sivyo si nayo nyene siyo kwirukana abantu diversité équité inclusion niyo nayo nyene ama devise ya Rotary utiyumva urashobora guca winjira mu yindi club donc ujaho wewe nisanga nkuko ushobora gusanga ni l'un ni l'autre ntanimo yagushimishije witoreye yindi muri izo 11 zihari. Maybe Adejo, if I can chip in one thing, Rotary is founded on one thing, friendship. So it is better to go to a club where you feel you're better friends with those people. So if you think in Kigobe Demildus you'll make better friendship, or you're in Great Lakes you'll make better friendship, you find where you'll find friendships. Donc la base ya Rotary ni l'amitié. On va aho uzosanga wisanzura n'abagenzi kuko ayo service autrui bavuga uyigira neza uri kumwe n'abantu wiyumva uri alez kandi ushobora kwitwema neza ego bitangwa ariko muri abagenzi muramenyana mugenda muramenyana igihe naja muri Rotary na Michael uyu tangi twabanye muri quartier imyaka yose ngira muto bwiwe twagiye kumenyana ko tuhuri muri Rotary ego numva ari ibintu byiza cyane nari kubagumana twaguma twivuganira mugabo urumva nabasanze bari bafite ibintu byinshi bajamo ngo bace ndabaribera mugende mu bindi bikorwa mugabo nibaza yuko umwe wese yavyumvise ni umuhari n'umugwi ufasha abantu mugabo abandi bantu nabo barashobora kwiyumvira bavuze Rotary twumva ibintu n'umugwi w'abantu baba boss ngira antokangira ngo sicyambere mucumbise ico kintu eske murashobora ku exercice kuri ico kintu umuntu wari we wese w'uburyo busanzwe bubaye arashobora kuza muri Rotary. Yeah, I think Rotary, like we said, it's about helping. So whatever little you have, whatever little he has, whatever little I have, whatever little he has, we put together and become something big to give someone. So, but yes, it is welcome. But there's one thing that is important to notice, that Rotary has two sides, the giving side and the receiving side. So for you to be a Rotarian or a Rotaractor, you have to be on the giving side, not a beneficiary. The beneficiary is on the other side. So you are giving to help. Understand? So it is about having the heart, number one, to have the heart to give, the heart to help. The little you have,
can make a change in someone's life, however small it is. It could be I need food today and you have 1,000, I need 1,000 to eat food. So it is about helping, it's the heart. ntihagire uzokwitinya uri wese arahawe ikaze kuja muri Rotary none aca abasanga he mukorera hehe bigenda gute kugira ngo ashobore kwinjira muri Rotary. Rotary nta biro ifise comme tel ariko irafise ukuntu iyo migwi yose ayo ma club ihura chaque semaine nkuko twabivuze burya uri muri Rotary niwe ashobora kuvuga iyo Rotary kugira yenterese umuntu kuza wewe mukuza canke n'undi wese yayibonye arashobora guhera kuri BITV akabaza ati bajya abantu mahamagara twobakura he batwereke ingene twoja kubafasha gutera imbere guteza imbere Rotary turavyifuza mu byo Rotary ikora hariho ikintu gikomeye cyane Michael yacambaye muri t-shirt ingwara y'ubukangwe uno munsi ku isi yose baravuga yuko bageze ku bice 99 n'ibice 9 kwijana byo kwituza mukayituza mukoresheje mu buhe buryo mu gutanga kuyigwanya nta bundi buhinga bwayo ko n'indi ingwara idakira ni vaccine ku bwinshi no kuzigura urumva no kuzibika ubwo buryo Rotary bushira hamwe ikabitanga ino mu Burundi barakoze n'ibya cataract na nyene n'ibindi mu byo Rotary ikora ariko cyane cyane ngira mvuge ni Rotary izwi aussi ku makungu kwera polio ngware bukanga. Murakoze cyane rero je ndabashimiye cyane kuba mwigoye mukampa umwanya wanyu hanyuma mugashobora kutuganirira kuri Rotary no kubindi nibaza ko uwundi munsi nzobasanga mwakoranye muri benshi peut-être ikindi gihe tuzobasanga muri projet muzaba muri ko murakora tuzobimenya hama dushobora gusangiza abantu ingene mu bikorwa byagenze kandi nizera neza ko ama projet ari menshi sinogenda ndababajije ko mwavuze ko mufite ama projet menshi nimwogenda muyambwiye yose ariko twitege ko hari ibintu bishasha byinshi mugiye gukora amantu zenye menshi. Karibu cyane ku isabukuru rya Rotary rizoba le 1er mars. Le 1er mars. Vous avez cuije 119 ans. 119 ans. Invitation le 23 février ariko kwera imyiteguro twasanze le 1er mars ariho. Donc le 23 février muga muzobigira le 1er mars ya kuri ya détente. Karibu nzoze. Aguhaye kazi. Mamaye invitation muri BI tugiye tunoza invitation. Murakoze cyane rero ndabashimiye. Genda babwiye ikirundi basi bumve ko uzi ikirundi. Twabahaye kaze le 1er mars muze dusangire mumenye byinshi ibindi bitandukanye kuri Rotary. Ko tatubwiye presentation ko utazi ikirundi umurundi utazi ikirundi bimeze gute? Nzobisugura umunsi nzobabwira umunsi. Murakoze cyane gose tangi merci beaucoup. Merci beaucoup mwakoze namwe kudutumira. Yego. Namwe mwese mwatwumbirije mwakoze hama muzogende muri Rotary umwe wese mwumvise ico bashaka ni umuntu afite umutima wo gufasha wari we wese hanyuma ashobora no kuza aritanga donc ashobora kwitaba afite umwanya abifitiye umwanya atari kuza juste gusangira ngo de passage. Yego. Murakoze cyane mukabimana bane namwe abi mu byanyu no mu banyu. Sawa.